bugaca bukira izina ryawe n'iryubahwe. Turagushimiye ko iyi nteguro wari uyizi kandi iriho mu biganza vyawe. Turagushimiye ko ibikorwa byose ugiye gukorekera hano, haba ku mpande zose, ku ruhande rw'abakristo no ku ruhande rw'abayisilamu. Nzi neza mwami Yesu Kristo ko afite ko umugambi mwiza. Umugambi wawe ni wo guhereza buri muntu wese agakiza. Rero ndasenze bw'amajambo aza kuvugirwa hano, uri buyumve, uri buyakire, mwami ntaze kumubera impfa gusa, ariko aza kuyakira nk'amajambo y'ubushobozi. Ikigo cy'uno munsi kiravuga neza kiti twisunze Matayo 15 kuva ku murongo wa 24. Yesu nta bandi bantu yatumwe ko kiretse Abisirayeli gusa. Nico kigo cy'uno munsi. Nsaba abantu bari ngaha baze kumviriza ingene inyandiko ziza kujyana, hanyuma bagira icyo bagize gute, icyo bakuyemo. Kuri ubwo rero umwarimu ku ruhande rwa Kisilamu arashobora kudoga iminota yiwe 20 ya mbere. Karibu Sheikh Idrissa El-Haj, karibu iminota yawe 20. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Katubanza dushimire uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha vyuke kwa toje kumwe n'abahanuzi n'abasundi n'umwarimu mwiza cyitegezo cize n'uma Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu tuzogerageza kumukurira kumusimbira rukadusabe Allah dushire muri abarahuma. Amin. Amin. Ikigwa cy'uno munsi ni kigwa twatoye twisunze inyandiko iri muri Matayo. Abarimu ku ruhande rw'abakristo munega amatwi kandi muyakuruguture, ntimuze kumbwira ibyo nabasabye. Ikigwa kiri muri Matayo 15:24. Kubera twatoye icyo kigwa, twasanze abakristo benshi bari batazi wapfuye. Iyo mvugo nkoresheje ndayisobanura. Soma iyo nyandiko ribaza ko abantu baca batahura ibyo mvuze bidusoma iyo nyandiko. Ubutumwa bwanditswe na Matayo ikigabane c'15:24. Yesu arabishura ati sinatumwe ku bandi, jewe Yesu nta wundi muntu n'umwe natumwe ko atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Uyo ni Yesu avuze, si jewe Idrissa, si umuntu wari wese umusomyi hajya, ni Yesu yivugiye ati jewe Yesu nta handi hantu na hamwe natumwe atari ku ntama zazimiye z'inzu yande ya Isirayeli. Sisaho mwarimu? Nuko bimeze. Turakeneye kumenya kwanza uyu Isirayeli ni inde? Isirayeli ni kiki? Kuko hari umuntu atakuza hano ugasanga mu rugo kwa Karaveri hari akita ngo muri Isirayeli. Ivyazo birenga. Isirayeli ni inde? Itanguriro 3:22. Igitabo cy'Itanguriro 32:22. Avyuka kare muri iryo joro. Neza cyane. Avyuka muri iryo joro. Ahitana abagore biwe bombi. Ubu ni Yakobo yarafise abagore 4. Abo bagore 4 nibo bava ku muryango wose w'Abisirayeli. Uyu Yakobo arabyutse mu gatondo, abyuka n'abagore biwe. Bigenda gute? N'inshoreke ziwe zombi. Afise n'abandi bagore bo mu nshoreke. N'abana biwe uko ari 11. N'abana biwe uko ari 11. Ajya ku kicambu cya Yaboki. Nyarutsa. Arabajana. Abajabutse uwo mugezi. Ajabutsa n'ivyo yarase vyose. Neza cyane. Maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana. Yakobo icyo gihe haje umugabo baranigana. Bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye. Akora ku mutsi w'inyonga y'itako. Yakobo akora ku mutsi wo kunyonga y'itako y'uwo mugabo. Uwo mutsi wo kunyonga y'itako ya Yakobo. Neza cyane. Arahinyagara. Bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati. Abwira Yakobo ati ndekura. Kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati simurekura. Acaramwishura ati je simurekura. Utamwezagiye. Aramubaza ati witwa nde? Ati ni Yakobo. Aramubarira ati neza cyane. Nukitwa Yakobo ukundi. Ati nukitwa Yakobo ukundi. Ariko
wiswe Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. kuko waniganye n'Imana n'abantu ukagira gute ukanesha. Aba bagararije b'Abisirayeli nibo Yesu yagize gute yatumweko. Isirayeli gisigura iki kandi n'usobanura muri Bibiliya nyene naze kumbwira ibindi bintu hano. Isirayeli isobanurwa ngo kunigana n'Imana. Yasha muze kuza muniganire hano. Isirayeli bisigura kunigana n'iki n'Imana. Aba bantu rero bari kunigana n'Imana nibo Yesu yagize gute yatumweko. Yemwe mu Burundi muze kuniganya n'Imana hano. Uyu Yakobo niwe yabyaye abahungu 12 bava ku bagore bangahe 4. niwe kenera kumenya abo bagore uzogenda ubisomera itanguriro 5:22. Abo ni abahungu bavugwa atari ku nama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Isirayeli ni Yakobo. Yakobo yarongoye abagore 4 abavyara ko abahungu 12. Aba nibo Yesu yatuyemo intumwa 12. Yesu aravuga ati jewe nta handi natumwe atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Iyo nzu ya Isirayeli nayo ni inzu ya Yakobo, ni uruvyaro rukomoka kuri inde Yakobo. Sisabu harimo naam. Reka nibarize Yesu nyene. Imana imaze gutegeka Yesu ati ndagutumye ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Yesu nawe abigishwa baciye batumahe Matayo 10:5. 10:5 muri ya Bibiliya. Neza cyane. Abo 12 Yesu arabatuma. Abo 12 Yesu arabatuma. Ababari ati ababwira ati nimuze mujana inzira ija mu banyamahanga cyangwa mu bisagara by'Abasamariya. Ati nimwihende mugende mu banyamahanga cyangwa murenge imbibe muje mu bindi bisagara by'abandi bantu. Ariko muje mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Muje mu ntama zazimiye zo mu muryango wande wa Isirayeli. Niyo mpamvu twatoye ikirwa. Mbega uno munsi mwabarundi mwe murimwo cyangwa Yesu yatumwe muri Isirayeli gusa. Dukeneye rero hano mwarimu w'Abakristo azavuguruza inyandiko za Yesu. Kweli Yesu niwe avyivugiye atumwe n'Imana. Yesu yongera gutuma abigishwa biwe. Arababwira ati ntimurenge n'imipaka muje mu ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Icyo tutabitora n'igiki hagati ya Yesu na Matayo dusomye inyandiko ziwe n'umwarimu aza kuza hano turatora umubeshi. Turaza gutera mu mubeshi. Mwabo bantu batatu mvuze mubagumize mu mutwe. Yesu, Matayo mwanditsi n'umwigisha duga hano. Turaza kuraba mwarimu aje kuvuguruza Yesu cyangwa aje kuvuguruza Matayo cyangwa Yesu ni wari nyamuvuga abiri cyangwa Yesu yari ivuguruje. Dusanze Yesu yari ivuguruje turaza gusuzuma koko ni Yesu yabivuze cyangwa baramubeshe yamushiramo tundi tuntu. Kuko hari abantu no munsi uza gusanga izina rya Yesu bari babyaza umusaruro. Uno musabara imifuka iruje amafaranga kubera Yesu. Kweli. Uno musabara indazawe zirezire kubera Yesu. Kabisa. Uno musi rero turakeneye hano bitahurike. Kweli. Ko Yesu avuze ko yatumwe ku Isirayeli gusa. Abarundi mukabigisha vya Yesu. None namwe muri Abisirayeli. Siko bimeze mwari? Nuko biri. Aha je nk'umunyeshure nibari iki kibazo. Kweli. Aha nabaje nk'umunyeshure. Kabisa. Abaremu bari hajye baranyumva. Kweli. Ndabona n'ibitabo babiteguye neza. Badusobanura. Kweli umunyeshure. Burya umunyeshure ntabaraba mwarimu. Oya. Jewe nasomye muri Bibiliya. Yesu ati natumwe muri Isirayeli gusa. N'abigishwa banje ndabatuma muri Isirayeli. Muri Isirayeli. Si sawa? Kweli. Mbere wanashaka ababigishwa ba Yesu abategurira n'inzimano ku munsi w'imperuka 19 Matayo 19:27 nyene muri bwa butumwa bwanditswe na Matayo. Neza cyane. Inyandiko iragira iti igira ngo iki ubuno Petero aramubaza ati mbega twebwe ko twahevye byose tukagukurikira. Petero arabye abona Yesu agiye kwidugira mu ijuru akazi kiba karangije. Petero atangura kuraba Yesu aravuga ati none uyu Yesu mwagira yigire none twebwe dusigaye biragenda gute bishagenda gute none tuzohabwa iki ati none twa tuzohabwa iki Yesu arababwira ati ndababwira ukuri Yesu acaravuga mwumve ukuri ndababwire ukuri yuko mwebwe abankurikiye abo baricaranye bari kumwe nawe mwebwe abankurikiye yego aho umwana w'umuntu ntebe y'ubwiza bwiwe ataho umwana w'umuntu
azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwe mu mito w'Imana, aho umwana w'umuntu Yesu azovyagira ku ntebe y'ubwiza bwiwe. Igihe cyo kuvyaga ukundi gusha namwe muzokwicara ku ntebe 12. Muzokwicara ku ntebe 10 zingahe? 12. Mugira gute? Mucira imanza imiryango 12 y'abaki? y'Abisirayeli. Yemwe hari umunyumvira w'umurundi? Oya. Hari n'umukongomani? Oya. Hari n'umutanzania? Wapi? Muze mutubwire Yesu yatumwe ku Bisirayeli gusa. Urenza ko avuguruze Yesu cyangwa avuguruze nde Beneriya bica birazunguruka mwarimu kubera watumye Yesu niwe watumye intumwa y'Imana nde Muhammad. Reka turaba rero uwatumye intumwa y'Imana Muhammad yaramubwiye ngo iki? Ese ayo majambo ya Yesu nukuri cyangwa ni kinyoma? Qur'ani 3:49. Gitabo cyeranda Qur'ani 3:49. Mbanje kwikinga Qur'ani de na Satani yavumwe neza cyane. Izina ry'Imana nyene imbabazi nyene muwe. Kandi amugira intumwa kuri bene Isirayeli. Imana yagize Yesu intumwa kuri bene Isirayeli. Bandanya azomubwira ati maze Isa azobabwira ati mu vyukuri jewe naje kubazanira ibitangaro bikomotse ku muremyi wanyu kujya nyene ati nahandi natumye atari kunama zimeze umuryango wande wa Isirayeli. N'uwatumye Yesu niwe yatumye Muhammad acaza nawe twigisha yuko Yesu yatumwe ku miryango 12 y'inzu ya Isirayeli kuko Isirayeli niwe Yakobo. Reka turabana muri Qur'ani kandi mwarimu n'ubundi murongo umwe kugira ngo umuntu aza kuza hano ndabe ko aza kwiga ibyanditse by'Imana. Niwe uje gusuzuma ubwenge bwiwe nyene bumeze buri kugiye cyane byaramucanze kujya naha 6:6 Qur'ani 61 aya ya 6 neza cyane. Baje kwikinga Qur'ani de na Satani yavumwe ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene muwe. Ni wibuke aho Isa ari we Yesu mwene Bikira Mariya. Aho Yesu ari we Isa ari we Yesu mwene Mariya yavuga ati emwe bene Isirayeli mu byukuri jewe ndi intumwa ya Allah kuri mwebwe. Ati jewe ndi intumwa y'Imana kuri mwebwe. Ya majambo nyene aboneka muri Bibiliya ni intumwa y'Imana Muhammad nawe yaje yashingira intahe ko Yesu ari intumwa kuri bene Isirayeli. Gusa naje kugira ngo nemeze ivyabaye imbere yanje biri muri Taurati. Yemeze ijambo ry'Imana ryahawe Mose mu gitabo cy'ibyagezwe. Ndanabaye inkuru nziza y'intumwa izoza inyuma yanje. Izina ryiwe ni Ahmad aliwe Muhammad. Ati ndabana inkuru nziza y'intumwa izoza yitwa Muhammad cyangwa Ahmad. Ariko hamariye kubazanira ivyemezo biboneka. Ivyemezo Yesu amaze kubizana akabibaha Abanyisirayeli b'Abisirayeli bavuze bati ubu n'uburozi buboneka. Ati ubu n'uburozi buboneka. Mbere ngamubwira ngo arimo umukuru wa dayimoni ari wende Beyezebuli. Ibyo n'ukuri zisawa. Yego Muhammad aravyemeje, Yesu aravyemeje, n'ibitabo biravyemeje. Reka turabe Bibiliya kuko ushaka gusanga Bibiliya abarundi bisomera hano ari n'akanusu harimo n'utubura. Sawa kweli harimo n'utubura kubera abarundi barose biye Kirundi hirya y'ejo. Haro Bibiliya zatanguriye iyo turere kuyihe mwarimu Bibiliya y'Afrika. Turere kuri Bibiliya ya Kiafrika 15:24 Matayo 15:24. Ubutumwa bwanditswe na Matayo kugira ngo iki muri no Bibiliya nyene muyikurikirane neza muyumvirize. Akajibu arishura ati nimetumwa. Ati natumye kwa kondoo wapotevu. Ati kuntama zazimiye wa nyumba ya Israeli tu kunzu y'Abisirayeli gusa. Iyo tu ni Kiswahili nta handi. Nyumba ya Israeli tu peke yake nta handi. Si sawa? Bibiliya simwe na neno Bibiliya takatifu. Tuca muri Bibiliya jambo ry'Imana nayo iki iyo yindi Bibiliya ivuga gute? Yesu harahandi watumwe Matayo 15:24. Yesu akajibu, Yesu alishura ati nimetumwa tu kwa ajili ya kondoo wa Israeli waliopotea. Nta handi natumwe
atari gusa ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli uwo ni Yesu. iyindi Bibiliya nayo toriyo nayo abakongomani nayo Bibiliya muri Kongo nayo kanore iyindi Bibiliya yo muri Kongo 15:24 Matayo nayo inasema hivi, ivuga ngo iki? Yesu akajibu, Yesu alishura ati nimetumwa kwa kondoo za nyumba ya Israeli, ati natumwe ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli waliopotea si kwa wangine abo n'abakongomani ati nta handi na hamwe si kwa wangine ati ntabwo ari ku bandi bantu ku ntama zazimiye gusa z'inzu ya Isirayeli. Reka dusome Bibiliya yo mu Kiyapani nayo. Iyo mu Kiyapani nayo dusome. Akajibu alishura ati nimetumwa tu, ati naratumwe gusa kwa ajili ya kondoo wa Israeli waliopotea. ku ntama zazimiye z'Abanyisirayeli gusa. Wihende wongere kwa handi nabongere yindi Bibiri yindi oyereka dusome ya Katolika yo hano nabo twumve nabinyene babisiguye 15:24 Matayo. Tuzisoma zose naho uno munsi ndakwepera oya kabisa 15:24 umurongo wa 24 havuga ngo iki? inyandiko naho irababwira iti neza cyane Yesu asubizayo aravuga ati nta bandi bigeze banzana atari intama zo mu muryango w'Isirayeli zatakaye. Nawe Isirayeli ninde? Yakobo yarongoye abagore 4. Abarundi nyimba murimwo muratubwira muva ku mugore wa kangahe wa Yakobo kugira twumve ko Yesu yabatumwe ko ibirenze kw'ivyo n'urusaku wanashaka cengeje jaha ingo ugejeja kuri kabasomye tugende ingo kugira ngo hari cyo navanze uronka inzira ucamo ntayoronka jewe ngejeje aha n'iminota ndayiretse kubera ndazi ibyo baza gukora aha naje umunyeshuri ntabaza umwanya munini hama ari nazanza nka mwarimu ibyakunanira kwishura. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nibaza biratahuritse yego utazi gusoma bamusomeye ukashaka ubambirira aba bantu kabisa nibatahura Yesu wariwe aho yatumye kumbega ni bande hariwe pasito amashine yose tumwakire pastori wacu. Haleluya, abakristo Yesu ashimwe. Waislamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barasa kunyeshuri. Haleluya. Umwigisha avuye ngaha namukurikiranye cyane. Ikigwa rero bakizanye umurongo yatanze ni muri Matayo 15:24. Icyo nagira manze mvuge mpere aho ahereje ijya mirongo yose mumvise asomye wazi ya Bibiliya zishikangirana izine zose zivuga ikintu kimwe. Zivuga ngo yatumwe ku ntama zazimiye zo mu nzu ya Isirayeli. Ikintu cya mbere namuboneye atatahuye reka ndamufashe tubanze duhere ku murongo wa 22 hajya nyene 22 Matayo 15 22 haravuga ngo iki? Haravuga ngo ego umunyakananikazi aba mu ntara y'iwabo aba mu ntara yaho. Havuga ngo umunyakananikazi ni ukuvuga ko ari umugore yava hitwa ikanani. Umunyakananikazi ava mu ntara y'iwabo urumva ko atari umwisirayeli. Komeza. Aratakamba atingirira imbabazi se mugenzi mwana wa Dawidi umukobwa wanje yafashwe nabi na dayimoni urumva ko uwo mugore umunyakananikazi yari afise umwana wiwe uwo mwana we yari yagwaye abadayimoni. Komeza.
nawe ntiyagira ijambo amwishyura na rimwe. Yesu ntiyagira ijambo amwishyura na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we, baramwinginga bati murungike, kuko agenda adusemerera inyuma, aratugora. Komeza. Arabishura ati sinatumwe ku bandi. Niho Yesu avuga ati sinatumwe ku bandi, atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli, atari zo ku nzu za Isirayeli. Bandanya. Amushikira aramupfukamira. Wa mugore ashikira Yesu aramupfukamira ati ntabarase mugenzi. Aramubwira ati ntabarase mugenzi. Aramwishura ati si byiza kwabira umutima w'abana ukawuterera utubwa. Nuba Yesu agereranije wa mugore n'utubwa, kuko Abisirayeli niyo bitwa abana. Komeza. Nawe ati nkako. Wa mugore avuga ati nkako mugenzi kutubwa natwe twirira utuvunga dukorokera musi ya meza y'abanyene. Atutubwa natwe turira utuvunga tuhakorokera ku meza musi ya bene two. Komeza. Buno Yesu aramwishura atukwizera kwawe ni kwishingina wanje, ni kwishingina wanje, kubere nk'ukugomba. Umukobwa wiwe acakira uwo mwanya. Haleluya. Amen. Twumvise ko uyu mugore yari umunyakananikazi, ntabwo yari umwisirayeli. Nimba Yesu yatumwe ku Bisirayeli gusa, kubera ko uyu mugore yamukirije umwana. Nibaza ngaha, abayisilamu nibaza ngaha, baza kutubwira icyatumye Yesu akiza uyu mwana w'uyu mugore w'umunyakananikazi atari umwisirayeli, nimba yari yatumwe ku Bisirayeli gusa. Haleluya. Amen. Turi kumwe na data. Ariko ashobora kuba atabitahuye, reka ngerageze ndamufashe. Icyo numva atatahuyemwo nikivuga mbega Yesu yatumwe arinde kuri bande. Icyana cya mbere cya Yohana 4:14 havuga ngo iki? Icyete cya mbere cya Yohana. Anyungurize neza mvuze ngo icyo atatahuye ndagisubiremwo, ntiyamenye mbega Yesu yatumwe arinde kuri bande. Icyete cya mbere cya Yohana 4:14. Icyete cya mbere cya Yohana 4:14 haravuga ngo natwe twarabibonye. Tubishingira intahe yuko data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'isi yose. Yuko data wa twese yatumye umwana wiwe, komeza, kuba umukiza w'isi yose. Haleluya. Amen. Ntabwo Yesu yatumwe ku inzu ya Isirayeli gusa, ariko ijambo ry'Imana tugira ngo yatumwe kuba umukiza w'abari mu isi bose. Niyaba ujya mwene data atarimwo, biza kuba bisobanura ko mu isi ntariho. Arakaza kutubwira rero ahandi hantu yoba hatari mu isi. Haleluya. Amen. Ariko ndashaka ndamufasha gutahura, ndamwereka ko Yesu by'ukuri atari ku Bisirayeli gusa. Reka tujye muri Yohana igabane cya 4 usoma umurongo wa 29 tubageza ku murongo wa 32. Yohana 4:29. Yohana 4:29-32. haravuga ngo ati nimuze murabe umuntu yambariye ibyo nakoze byose. Tugende gake. Uyu ni wa mugore w'Umusamariya. Mwibuke ko Abasamariya nabone ntibari Abisirayeli. Hanyuma ahuriye kwiriba na Yesu, uriya mugore arabwira Yesu ngo turazi ko hariho Mesiya azoza, kandi uwo niwe azoduhishurira byose. Abigishwa bashitse, wa mugore yasiga umubindi yari yajanye kuvoma, agenda mu gisagara cy'iwabo cy'Isamariya, abwira Abisamariya ati nimuze kuri jewe murabe uwambwiye ibyo nakoze byose. B'Abasamariya rero baca baraza
soma ntugeze ati nimuze murabe umuntu yambara ibyo nakoze byose. Aravuga ati nimuze murabe umuntu yambara ibyo nakoze byose. Nambariwe Kristo. Nambariwe Kristo. Bava mu gisagara ngo bamusange iyari. Abasamariya rero baca bava mu gisagara iwabo cy'abasamariya atari Yerusalemu kugira ngo bamusange iyari. Batarashika abigishwa baramwinginga ati mwigisha enda fungura jaka 39 tuguruke 39 39 ngo benshi mu basamariya muri ico gisagara bamwizera kubw'ayo majambo ya wa mugore ngo bace bamwizera kubw'amajambo ya wa mugore yavuze ashinga intahe atambariye ibyo nakoze byose komeza hada abasamariya baje ahari ngo maze abasamariya baje aho Yesu ari baramwinginga ngo agume iwabo bandanya asubirayo kabiri acagumayo iminsi 2 komeza hizera abandi benshi baruta abambere haciye hizera abandi bantu benshi bo mu basamariya baruta abambere kuko biyumviye ijambo ryiwe bandanya maze barabwira uwo mugore abasamariya batubone twizeye kubw'amajambo yawe gusa nitwizeye kubw'amajambo yawe gusa kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko yari umukiza w'isi dukuru ati noneho natwe twizeye kandi twiyumviye yuko Yesu ari umukiza w'isi by'ukuri. Haleluya, amen. Yesu yatumwe ari umwana w'Imana gukiza abari mu isi bose. Abasamariya gusa, Abisirayeli gusa n'abasamariya ubwabo barabivuze ati noneho twiyumviye kandi twabimenye yuko Yesu ari umukiza w'isi yose. Haleluya, amen. Hari ikintu yavuze akomere ko ndakijako, reka manze nje muri Yesaya 49:6. Yesaya 49:6 haravuga ngo nihagera ku icumi barire. Yesaya 49:6 haravuga ngo kubasoma n'abandika aravuga ati kuba umushumba wanje ugashyira hejuru imiryango ya Yakobo ukagarukana abarokotse b'Abisirayeli ibyo ntibihagije ariko kandi ndagushize ngo ube umuco wakira amahanga kugira ngo nabo kumera y'isi komeza ubashikiriza agakiza kanje. Haleluya, amen. Abisirayeli gusa, Abisirayeli nibyo barazimiye kuko yakivuze, hanyuma Yesu araza kugira ngo abagarure, ariko Abisirayeli gusa ngo nabo kumpera y'isi, nuvuga ngo isi yose abashikirize agakiza. Nimba rero mu bari mu isi abayisilamu batarimwo nibaza ngana cyangwa batacakini nyene baraza kutubwira ahandi hantu bo baba atari mu isi kugira ngo cyo tumenya ko Yesu bo batagize iki atabatumweko. Haleluya, amen. Yagiye muri Matayo ikigabane c'10:5. Reka bandusubire muri iyo nyandiko Matayo 10:5 haravuga ngo abo 12 Yesu arabatuma ababarira. Havuga ngo abo 12 Yesu arabatuma arababwira ati nimuze mujane inzira ija mu banyamahanga, canke mu bisagara by'abasamariya, ariko muje mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Imbere yuko Yesu abatuma hari ikintu abanje kubakorera ku murongo wa mbere.
ku murongo wa mbere haravuga ngo ahamagara abigishwa biwe 12 ngo Yesu ahamagara abigishwa biwe 12 abaha ububasha ku mpwemu zihumanye no kuzisenda, abaha ububasha ku mpwemu zihumanye no kuzisenda, no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose, abaha n'ububasha no gukiza indwara n'ubumuga bwose. Ahari yari kwasoma guko yari kumva ko Yesu afite ububasha bwo gutanga ububasha bwo gusenda abadayimoni, gukiza indwara, gukiza ubumuga n'ibindi nk'ibyo. Haleluya. Agitashaka arashaka ndamwereka ko intumwa za Yesu zimwe yaha ububasha ko yazitumye kujya kuvuga ubutumwa ahatandukanye. Sijakeneye none ego ibyakozwe n'intumwa 1:8. Soma mugenzi, ibyakozwe n'intumwa 1:8 rimwe ku murongo w'8. haravuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi. Yesu niwe yavuze ngo abwira intumwa ati muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyo bazako, muzoba ibyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu, ati muzoba ibyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu, ni Yudaya hose ni Samariya hose, gushitsa ku mpera y'isi, y'isi. Agace ngabesha abantu ngo yatumye intumwa ngo tugiye Yerusalemu gusa. Oya, yabwiye ati muzoba mu bushobozi bw'amuyera niyabazako, muce mubi byabona byo kunshingira intahe uhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Ako mu Burundi ntarimwo kure, harimwo hamwe ufise ubwenge bukora neza. Haleluya. Amen. Hamwe ufise ubwenge bukora neza. Urumva mu Burundi hatarimo. None bavuze ku mpera y'isi bavuze. Saa yisigera hose. Ego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka ndamwereke ko intumwa zitagaruka i Yerusalemu gusa, zaragiye ni Samariya, zaragiye n'ahandi. Ibyakozwe n'intumwa 8:14 kugera ku 17. Ibyakozwe n'intumwa 8. 8. Mirongo 14 kugera ku 17. 14 kugera ku 17. 14 kugera ku 17 haravuga ngo ego maze intumwa ziri Yerusalemu, havuga ngo intumwa ziri Yerusalemu bumvise yuko abasamariya bemera ijambo ry'Imana, bumvise yuko abasamariya bumvise ijambo ry'Imana, zirungikayo Petero na Yohana, zaciye zirungikayo Petero nande na Yohana, Petero nande na Yohana komeza. Nabo bamanutse barabasengera ngo bahabwe mpwemu yera. Mumva bagumye Yerusalemu kwera, bagumye muri Israeli. Intumwa za Yesu zaragiye ni Samariya. Haleluya. Mbere bariyo zirabasengera buzura mpwemu yera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Reka nabwire intumwa zimaze kujyana ubutumwa hatandukanye, abantu bakabwakira bakizera Yesu mu isi. Hari ikintu atarazi, igihe tutari bwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo by'ukuri twari dutandukanye n'Abisirayeli, ariko biciye muri Kristo. Reka Abanyefeso 2:11 Abanyefeso n'inyandiko 2:11 ku murongo wa 11 haravuga ngo nuko mwibuka ubwa mbere, mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe, ndasubiramo, mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa bakebwe n'intoke ku mubiri. Komeza. Icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, ati mwibwe yuko icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri nitandukanya n'ihanga rya Isirayeli, mwari mutandukanye n'Abisirayeli. Komeza. Mwinjabwa ku masezerano y'ibyasezeranywe, mwari njabuka ku masezerano y'ibyasezeranywe, ataco mwizigiye ko bizoba, nta byizigiro mwari mufise ku bizoba. Mwari mu isi mutagira Imana rurema, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, muri Kristo Yesu, mwebwe abari kurekera
abera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo 19 haravuga ngo nuko umukira bashitse na kavantara ariko musangiye ubwoko n'abera muraba mu ngoro y'Imana haleluya amen. Iyo tumaze kwakira Yesu tukakira ubutumwa bwa Kristo bwazanywe n'abavuga ubutumwa Yesu yatumye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru haleluya ubutandukane bwari hagati yacu n'Abisirayeli bukugwaho tugaca duhinduka bamwe n'Abisirayeli tukavukanishwa n'amaraso ya Kristo kuko tuba tumaze kumenya Imana nzima. Amen. Amen. None ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntidusubira kwitwa abashitsi n'abakavantara tuba dusangira ubwoko n'abera mu yandi majambo duhinduka umwe n'Abisirayeli haleluya ngo tuba duhinduka bo mu ngoro y'Imana. Amen. Wavuye ngaho kwigisha yavuze ati n'umwanya sindawumara ndaza kubafananye nawe umara ndamubwire uko yagize haleluya ariko akambwira wowe uri ngaha ibyanditswe byera bitweretse neza ko Yesu Kristo yatumwe mu isi nk'umwana w'Imana atumwa kugira ngo ahagakiza abari mu isi wese. Nicyo cyatumye n'uriya mwana w'uriya mugore w'umunyakananikazi yataje akize. Iyo yaba Yesu yatumwe ku Bisirayeli gusa ujya mwana ntiyari kumukiza. Twabonye kandi ko n'intumwa za Yesu yadutumye kuvuga ubutumwa mu mahanga yose gushika ku mpera y'isi. Ndetse twabonye ko bagiye Samariya baragiye n'ahandi. Abakiriye Yesu kubw'ubutumwa bakiriye tuba duhinduka umwe na Isirayeli tugahinduka abo mu ngoro y'Imana abo mu ngoro y'Imana haleluya amen. Mu yandi majambo mu buryo bw'umwami tuba Abisirayeli. Yesu abahezagire cyane amen. Yemwe mumfashe tumuha amashimeshi kabisa pastori. Baba bantu mabapasitori rero nabazanye n'ubu ndaza kubongera gute hajya bariho